ububeshi bukorwa n'abantu b'aba diaspora kandi siniyigwa ndaryumunwa nca hirya no hino mu kwezi kw'icenda Samuel yarakoze ikiganiro agikorana kuri Zoom na Chimamanda Moses hamwe na Yaga Detective yemerera aba diaspora n'abarundi yuko mu mezi 6 agiye kwegeranya amafaranga atari munsi ya 50 miliyari francs yo kubaka inyubakwa ngo ndanga karorero y'aba diaspora avuga yuko mu mezi 6 ibuye rizoba rigiye ku mushinge wa mbere bo bishire mu majyamo make nikorwa cyatanguye nikorwa tuvuga yuko mu mezi 6 ya mbere n'imiburiburi tuzoba dufise ibuye rya mbere ryagiye ku uno musi nameze ngaye namezi hafu 8 nta mushinge nta parcelle nta tongo nta mafaranga mu mezi 6 mu mezi kuva mu kw'umunani kugera mu kw'icumi twifuza yuko tuzoba dufise n'imiburi nk'imiliyari zituma dutangura kubaka amahera makeyi adutuma umushinga utangura gukorwa mu mwaka wa mbere twifuza ko kwikigega kizoba kigeze agacanke kiriko kirahera kidaheze mu mwaka wa kabiri twifuza ko iyo nzu zobiheze ejo wundi yurutse indege avuye mu Bushinwa ahagaze ku kibuga c'indege cha Melchior Ndadaye yavuze yuko ngo arindiye ngo president ngo amusinyire ngo ikibanza ngo bubake inyubakwa ngo muri rompwe ngo hajya ku kibuga c'indege ariko vrema ku muntu afise ubwenge yize ivyo bintu umva bishoboka baguma bifatira indege bagenda mu Bushinwa n'ahandi kare baratwereka bariko baregeranya amadolari amafaranga bagenda i Kenya baregeranya baragenda n'ahandi baregeranya ya speed speed yo kwanduza amafaranga yo gutoza amafaranga ahubwo aho kantu uvuze reka tugasubiremo twisunge Fabrice umushinga ntaye Fabrice yarayavuze yuko ijyantuzenya Fabe Home to the Airport batanguye faze ya mbere izotwara 50 miliyari francs twarabibonye ujya rero ntadandaza image aza kuzana kutwereka image y'ibiriko birakorwa rero ushireho difference yabo bantu na nico gituma no musi Fabrice avuze ati dushire 50 miliyari haje abantu baramwumva kandi barazitanga mpamagara mbyuka kana uzoza uraduha n'umwanya hari gihe uza kudusugurira byinshi uzoze muratumbereza mubaze neza mu rutonde mubaze ibintu bitumbereye uvuga uti ikibazo ca mbere ni iki tugwa iminota 2 nkacishura nkaheza ukaca uhuka reka turangize none Samuel iyo building wewe utekanya amafaranga utekanya kuzoba wayaronse mu meza ngahe building izo wewe wibaza kwizohera cyane bo bishire mu majyamo make nikorwa cyatanguye nikorwa tuvuga yuko mu mezi 6 ya mbere n'imiburiburi tuzoba dufise ibuye rya mbere ryagiye ko tuvuga tuti turafise amafaranga kwanduza uzoguma wanduza kugeza iheze mu mezi 6 mu mezi kuva mu kw'umunani kugera mu kw'icumi twifuza yuko tuzoba dufise n'imiburi nk'imiliyari zituma dutangura kubaka amahera makeyi adutuma umushinga utangura gukorwa ivyo navyo n'urugendo kuba kurazi ko ari urugendo gutyo rero cyo dutangura kuba tubandanya building upanga muri plan ndazi nimbu ari project warakoze bira uravuga ati iyi building ni buri mu mezi 6 tuzoba dufise hafi ya mahera dukeneye building tuzoyiheza mu myaka 5 2 10 mu mwaka wa mbere twifuza ko kwikigega kizoba kigeze agacanke kiriko kirahera kidaheze mu mwaka wa kabiri twifuza ko iyo nzu zobiheze nivyo twifuza kandi mu myaka 2 ni wifuza mu myaka 2 ibindi byose rero bivana na strategy uno munsi hari abarundi bazi Samuel ukundi urugamba turi mu bwa mbere nuko babona Samuel nk'umuntu kandi abakunda donc habaye kubinyigisho zo kumwankanisha babone Samuel nk'undi muntu no kuvuga abashikire abagende tozi wanyu ninazi wanyu ngaho Freddy ndaguza ikintu gusanda gusavye uzonkoraniriza abarundi bose baba ngaho dushaka kushigikira mugabo dushaka ko tugira ko dusigurira neza ibintu twumva like iyo building wewe wapanze kuzoyiheza mu myaka ingana 2 ans amafaranga like muri system urabona deja twena Chimamanda mu bantu babiri tukize save nta numwe guhaye amafaranga uravyumva wewe wampaye umwe muri babiri yampaye wewe wampaye
Superman yanyimye ntaco mugana we nyene muhemu yera aramukorera ko mwiri joro kuko ni yarazi ko akora hanyuma wewe wemeye gutanga mugabo ikintu je amakenga je mbona like je kumbwira like je uko ndabitahura ata amafaranga wewe ufise ata n'ikintu wovuga ati ngiye kwakira ko credit ugacumbwi ushaka senga wavuze senkani miliyari ugacumbwira ngo senkani miliyari ata amafaranga ufise na $100 ugacumbwira ngo muri deza ngo nzoba mfise ngo building ngo ya senkani miliyari. That's a bad idea, my friend. Ntabo wabonye muri senkani miliyari mu mwaka ugende hajya muri banke ubashikiriza ati jewe ngiye kwanduza amasenkani miliyari muri deza ucubasaba ati ni mumpe credit kuri cyiyumviro cha 25 miliyari ukayazana jewe ubuzima bwanje bwose nzoguma nkora nterera diaspora. No, I'm telling you, man. Wewe ngomba kuzoba mu bantu bashinga intahe ico gihe uzoza ushinga intahe ku vyakoretse kuko igihe cy'Imana ikiri gihe Imana igomba igarukira Burundi. Yeah, man. Ubwira igituma ibyo bintu byo gushyira ibintu by'Imana imbere mu bintu by'ibikorwa it doesn't work. Imana Imana twashize mu Burundi. Umviriza Fred. Imana yiwacu nikora. What's up? What's good, my people? This is Yaga Tech. We are back, and here we are bringing you guys breaking news. This is the truth uncensored. Ngabandi kumwe na V-Wit akaba yaramaze igihe kirekire ataboneka. He's hustling. What's up, my boy? What's up, my homie? Been a while since it's been a minute. Ndahari nimugire ikibazo ndahari. Kandi na general ndabakumbuye wagaruse ni freshere mbona ari kirenga ndakese none ushobora kuba uri kuranywa isigara y'amadolari 80 nangahe nuco nakuzima ari fresh ubuzima ni kwenda so ubuzima ni so yes so ebana ndazi wewe iyo utaboneka uri kurahasiringa amakuru uri kurahasiringa ama vibe yego muri 257 hagezwe hibiki muri 257 kwanza Jennifer shavugisha ndashavuye igituma shavuye nigiki ububeshi bukogwa n'abantu baba diaspora kandi siniyigo ndaryumunwa nca hirya no hino mu kwezi kw'icenda Samuel yarakoze ikiganiro agikorana kuri Zoom na Chimamanda Moses hamwe na Yaga Detective yemerera aba diaspora n'abarundi yuko mu mezi 6 agiye kwegeranya amafaranga atari munsi ya 50 miliyari francs yo kubaka nginyubakwa ngo ndanga karorero y'aba diaspora. Avuga yuko mu mezi 6 umushinge wa mbere uzo mugende musubire muri rya Zoom yakoze na ntuze na Chimamanda muzobibona yuko ngo ibuye rizo rigiye ku mushinge wa mbere uno musi nameze ngaye namezi hafu 8 nta mushinge nta parcelle nta tongo nta mafaranga yavuze yuko bataramuha ikibanza ngo atangure none ico okay yaratweretse mape y'inyuma kwa kuntu izobimeze none mape yayikoze yisunze ikibanza kitariho ko mape wicapa wisunze parcelle ataharahengamye ataharaduze abahinga bahejeje kuraba akarere bakavuga ati hareka tuhagire gute none yagiye kuzana igicapa cereka abarundi n'amakungu none so iyo ucafye play y'inzu yego ataparasera ufise ibipimo babikuye uko nukudandaza image niramajamo nakubwira hari abantu babayeho kubwo kudandaza ama image rero burya n'ububeshi bwa mbere bubaho n'ububeshi burya n'ububeshi jewe kuva nakagenda nkakora icerekana ko ari ububeshi ejo wundi yurutse indege avuye mu Bushinwa ahagaze ku kibuga c'indege cha Melchior Ndadaye yavuze yuko ngo arindiye ngo president ngo amusinyire ngo ikibanza ngo bubake inyubako ngo muri rompwe ngo hajya ku kibuga c'indege ariko vrema ku muntu afise ubwenge yize ivyo bintu umva bishoboka urashobora gucapisha igicapo ukagishira ku ntuze ku mbuga ngurukana bumenyi
kwijambo wemerewe yuko uzohabwe parcela utaranabona utazi ukacuzuka besha abantu ngo uri kuregeranya amafaranga ngo mubake no so urumva tubajije nk'abantu baba engineer kugira ukore plans uragenda ugapima ati hajya harahengamye hajya hari flat ukamenya ati rero hariya nzoca ndahakora uku ko twabonye bashyize igicapo hanze ibipimo babikuye bafatiye kuri parcelle n'ububeshi nta bipimo biriho none yarabyivugiye ko atakibanza bararo ngo barindiye ngo son excellence none nyene cyubahira umukuru w'igihugu yarababwiye ngo genda mutangaza ama image y'inyubako muzubaka ata parcelle araba okay wewe uje muri business ku kibanza witeze kuzohabwa na nyine cyubahira umukuru w'igihugu mwarabivuganye nimba warasabye behoho nubwo ego basi nimba yarakwemereye afise kuca kubwira ati genda wubaka igiteka uzoca wanka kubera udahawe muri rompo yo kuri airport ahubwo je mafise ibibazo byinshi mafise ibibazo byinshi none dufate nkuko ko yavuze ati jewe inyuma y'amezi 6 nzoba nashize ku mushinga yego iyo uvuze nkuko uri umurongozi hama bikabonekana yuko ari ibintu utiyumviriye uburiki uburi umurongozi gani nukuvuga ijambo ryose ry'umuntu witwa ko ari umuyobozi nukuri rero akibivuga bijya bintu abantu babifashe nk'ukuri kuko uravye strategy yari afise morale yari afise ari kumwe na Rufyiri nawe usanzwe uzi kuntu yama yatatse leta ko byabananiye none uno musi amakuru ya yanyubako ntibakiyavuga baguma bifatira indege bagenda mu Bushinwa n'ahandi kare baratwereka bariko baregeranya amadolari amafaranga bagenda i Kenya baregeranya baragenda n'ahandi baregeranya ya speed speed yo kwanduza amafaranga yo gutoza amafaranga ahubwo aho kantu uvuze reka tugasubiremo urumva bagiye muri Kenya baranduza amafaranga yego agenda South Africa ntiyatoza agenda China ntiyatoza agenda Australia ntiyatoza agenda Kentucky ntiyatoza none kwanza aya mantuza ya matravail yose aya matripe yose aguma akora yarindira nukugukunda igikorwa yarindira urumva agiye muri Kenya gatoza amafaranga akaja Australia ntatoza nukuvuga ico gutoza amafaranga yakivuyemo so kukivamwo nuko abantu bamaze kubona ko ari ububeshi ntibariko baratanga so mugaba Kenya muri Kenya yakuyeyo True Summit aje amafaranga yabo rero nayabasubize kuko umugambi nturiho ikicemeza ko umugambi utariho yabaramaze kuvuga ko atakibanza kiriho none ijya mape bacapye bisunze iki ucapa mape bivanye n'ukuntu tere imeze niba ari hahengamye umenjenera akavuga ati reka tuhacape gute none bacapye ijya mape bisunze iki bavyita gute mu kinofonofu kwidigadiga je nta n'amajambo mfise kuko nububeshi kandi ikindi abantu bomenya diaspora ni igihugu gikaze diaspora ntushobora kugenda kuri TV online ukatubesha ugacabaza ngo birija ukavuga ya muhe ngo abantu ngo bagomba ngo kuzimagiza ngo imigambi ngo y'igihugu ngo bari gukora ngo kumbona kazoza ngo ya 20 ngo 24 ngo 20 mugihe uri kuradandaza image n'akarimi gasosa uti wewe rero ati Samuel ariko agurisha image ari kudandaza image n'akarimi gasosa nikimenya amenya uheruka kumubona ryari bari kumwe na Rufyiri kuri TV exactly canke nta komite bagira abaturorera baze babivuge uheruka kubabona ryari bari kumwe na Rufyiri Gabriel bavuga ibya diaspora wewe uvuga ati rero Gabriel Rufyiri amesha gundua kitu yaramanitse amaboko ko yarabonye yuko burya bwose bwari ubujanja Rufyiri yaramaze kubona ati hantu ntiyamota neza acara kwega karenge uheruka kumubona ryari kuri TV cyese mperuse kumubona ariko aravuga ibya diaspora ubu ntari karivugira ibyiwiwe igitangaje nawe ariko arasaba amafaranga aba diaspora ngo bamushigikire ngo mu mugambi ngo kwigisha karanga mutima ngo k'igihugu ntubona aho hantu ko hari iki rero burya nububeshi abanywanyi ba Gateke TV babyumve neza
uyu mugambi wa Samweli warapfuye nta nuwigeze ubaho ntiwari umugambi ni kwa kundi kwipendekeza kwibonekesha yuko uri ku kivi kandi uri kudandaza amajambo so nukuvuga atagira ibikorwa ziya ngenda afata ni marketing ajya amafaranga ariko arakoresha n'amafaranga abantu bari bamwizeye mu ntango ariko ivyo nta cyemezo ufise n'abantu bari bamwizeye mu ntango Samweli ndamuzi uyoza reko ko umutima wo gukunda diaspora ubufaranga abana bibe buriye abohereze mu ngendo yigisha diaspora wapi ubibaza ko yavaye ni yandi yibanze abantu bamaze kubona kijya gishapu bakaraho ku mutima hari habage baraterera amafaranga ariko ubu kuva aho bamaze kubonera ya mezi 6 arahetse ryawe ry'umushinga yavuga ntaririho ako gaklipe muze kukandondera mu gashireho ntaririho agaklipe turakaronda abantu bace bavuga ati uti wa muhungu adandaza image no kwikwa mu so none dufate hamwe yo bari ko aradandaza image akaba yaratoye yaranduje 300 million mu Bakenya azogabasubiza gute ahubwo ubutungane nibo mukurikirana amafaranga yabo ayabasubiza kuko nta mugambi uriho mbezo wawe waratanze heraba ndakwereke oya wewe waratanze cyane watanze urabona nkwereke none nk'ubu wewe uranditse ikete ryo gusaba hama ubujejwe kugugabira uciye umutegeka aho ategezwa kuguha urumva nk'uko umenga wewe mufise kububasha none wumva bakuri inyuma wewe baca bagufata nkana none wewe waratanze cyane watanze oya ikibazo suko naratanze canke ntatanze yego cyangwa wewe nushaka gutanga kuba naratanze canke ntatanze icyo we ntabwo we ntibikuraba ikintu nyamukuru nuko amafaranga ayasubiza yose akayasubiza beneye kuko umugambi nta nuwigeze ubaho kujya kwa rukudandaza karimi kwa rukudandaza amajambo twe tuza amabanga menshi hari zijya ngendo zose afata abaziri nyuma yazo twe tuba tubazi mugabo duhitamo kwihorera kugira ngo ejo bundi yavuze ngo hari abantu ngo bakwiye kuza barahashwa ngo kuko ngo bacafuza ngo inzego ngo bagatuka abantu ngo kubera ngo baba batumva ngo nimbura kimaze ntushobora kugenduza utubesha ama ngo ntitugutuke ntibikuru okay none wobwira gute umuntu ngo nimbura kimaze kubera ko aravuga nti wewe uri umubesha ukacimwita imbura kimaze oya none duhore amafaranga y'abene gihugu ico nzi coco Samweli yarabesha ico kiri kumugara kiraboneka kandi ntushobora gutubesha ngo uce wijana ngo twe ngo tuje duhora ngo ego ngo urumva no ni ikintu kiboneka nikimenyamenya ya mezi 6 yatanga yarahetse mugabo rero kubera ujya muhungu afise ukuntu Imana yamugize aravuga utuntu kibaza ngo yego ibintu nivyo ngo nivyo atangwe uno munsi ariko ararondera maskize yo kubesheranye n'icyo mukuru w'igihugu ngo niwe yatevye kubemerera ariko ababeshera ngo niwe yatevye kubemerera none gasha wewe je ngaruka hahandi wazanye igicapu kagishira habona utararonka itongo wabikoreye iki okay muri budget bakoze yizo 50 miliyari francs boba batari basizemwe amafaranga yo kuzogura iryo tongo ikindi naco rero tumaze minsi tubona muri diaspora nuko hariko harashingwa inzego nshasha ariko nitwigira tubona inzego zahora zasubiriwe ico aho hose hari hamahinyu kuko ntushobora kugenda gushinga administration ahantu nkuko umenga aho hantu nta yindi administration yari isanzwe iriho utwereka washinze izindi zishasha izahahora nazo ntiwigera uzitwereka mugabo ukavuga yuko abanditse ikete muri Australia arakagwe k'abantu 5-10 none nimba arakagwe k'abantu 5-10 wewe abo uri kurashinga ni Australia yose okay nimba ari South Africa ni South Africa yose sikakagwe k'abantu bakeyi bacha baza kwitirirwa diaspora ya South Africa yose twereke abari bahari bari basanzwe bariho nkuko twereka abo bashasha bari batowe Romizero Prize ibeho ku mugaragaro tubibona ati tubona kweri diaspora
yari ifise abayitwara yari ifise abayitwara canke aho naho none ugomba kuvuga birashobora gushika ugasanga mbe ujya mu jama ya twara diaspora ugomba kuvuga yuko Eric ata nta bantu bakorana urumva niwe yikora muri ibyo bihugu byose nta diaspora yari iriho imwemera bakorana canke ni diaspora iri kirashingwa yindi mu yindi yari isanzwe ihari ikindi kibazo mfise orona hariho ico bita BDUSA Burundian diaspora in US in the United States of America. Yes. Ubu naho Samuel yazanye ikintu bita OT diaspora in US. Ivyo ni biki? Urumva USA bimwe yavuga ngo nakagwe k'abantu bake. Hari sanzwe hariho diaspora. Yazanye iyindi yinjira mu yari sanzwe ihari. None zizoca zirongorwa n'abandi. Hazoba haba president ba diaspora mu gihugu kimwe bangahe. Umva ibyo byose rero ugerageje kubishira ku munzani niho ucibona ko hari hagahatse. Twebwe nk'abasesangutse ibi byose turabiraba tukavuga duti twaramuhaye amahirwe amezi 6 yahetse turiko turinjira mu mwaka none tumuhaye andi mahirwe y'ikiringo kingana gute. Rero ubwo nububeshi nta kintu na kimwe kiriho nta diaspora ya Samuel iriho ni kudandaza amashusho no kudandaza ama image. Okay, ari ikindi kintu aba benshi nk'abatwara diaspora bazabakunda kuvuga ngo abarundi nituzi gukorera hamwe. Ico kintu cyakugire ico kivuze koko abarundi nituzi gukorera hamwe. Erega abantu bakurikira umugambi ntibakurikira umuntu. Wewe nimba uriho mugabo ukaba udafise umugambi uboneka ukaba udafise ibitekerezo byo kuyobora abantu kubageza ku iterambere nyaryo none bazogukurikira gute? Ntibikunda. Twisunge Fabrice umushinga ntaye Fabrice yarayavuze yuko ijyantuzenya Fabe Home to the Airport batanguye faze ya mbere izotwara 50 miliyari francs. Twarabibonye. Ujya rero ntadandaza image. Adandaza ibikorwa. Aza kuzana kutwereka image y'ibiriko birakora. Rero ushireho difference yabo bantu. Na nico gituma no Musa Fabrice avuze ati dushire 50 miliyari haje. Abantu baramwumva kandi barazitanga. Ariko Samuel avuze ati shira ibihumbi 10 haje ntayaronka. Kubera iki? Kandi yavuze ko amaze kuronka 300 miliyoni muri Kenya. Zivuye muri Kenya. Bajya n'abantu batari bwamenye ukuri. Barakomeye. Ama promesse yagiye arabizeza yuko ngo bazoza baravugira abantu bari muri diaspora bafashwe n'iki. Igihugu cyose gifise amategeko. Kandi wewe nimba utwara diaspora nturi muri diplomasi y'igihugu nturimo. None uzoza kuba uri mu ambassadeur wewe. Uri ambassadeur uzoza kubavugira nkande. Ko no ku muryango w'agashoto hakunyuza ikirenga wo cyaho gutindani nawe. Bijya bifise ukuntu bitunganijwe muri diplomasi. Nimba umurundi agize ikibazo ari muri Kenya yitura ubuyobozi bwo muri Kenya yitura ubuserukizi bwo muri Kenya bw'abarundi muri ico gihugu arimo. Ntabwo yitura diaspora. Diaspora ifise ubushobozi. Samuel afise ubushobozi bungana gute bwo gukura mu gasho wewe. So ikindi kibazo fise wewe kugira diaspora ndundi ikore tubona ati kuri teri iri kwirakora wewe bibaza ko vyogenda gute? Uko diaspora ukuntu diaspora ishobora gukorera hamwe. Ikintu ca mbere umushikiranganje imigenderanire atabigizemwe uruhara nta gishoboka naho yaraferinze. Ibihugu byose bifise ubuserukizi abambasaderi n'ibicare bakora amanama. Ukuntu diaspora ishobora gutunganywa bashireho strategy uzora biko bitagenda neza. Mugabo bo bironderera kabiri. None ndakubaza ibikorwa byo Samuel abari ko arakora agendera ibihugu nta bikorwa nibibona biri he. Abantu bamaze kwibwa amafaranga n'imiryango yabo mu Burundi bamaze kwitura Samuel abafashe kugira ngo amafaranga yabo asubizwe. Urazi uko bangana. None ndakubaza objective ya diaspora wewe ubona yategeza kubiya? Objective ya diaspora ama diaspora yose ari huzora muri Ethiopia bageze kure, Nigeria bageze kure, bageze ku rwego rwaho bashobora no kugura indege. Bakora gute?
bakora gute unity ni ubumwe leadership none ko ubuyobozi ko Samuel abariko arabateramwe ubumwe butabinjiramwe nti Samuel ntatera ubumwe Samuel akorana nabumva ivyiyumviro vyiwe abafise imbono itandukanye niyiwe abita imbura kimazi none umaze kwita umuntu imbura kimazi imbono yiwa waranka kuyikorera urya none bidi wese ntiyamunaniye turiko turamuhanura siho wari uri ntubizi bajire baja mari bande bose ba Dr Zena umuntu akomeye nkuriya afise ijambo ntibananiwe Leonce Ngendakumana muri Massachusetts ntibananiwe Terence muri Chicago ntibananiwe bajye bose usana bafise ijambo ntibananiwe none wocu uvuga yuko uyo ari umurida ameze gute